Africa Live, Africa Plus, nitwa Alain Nova Irambonea na Keza Dorsi turi ngahare ku bwa Africa Live aho tuza kubashikiriza ingingo zitandukanye. Umutumire wacu uno munsi kuri no plateau ya Africa Live, Africa Plus ni Honorable Gaston Sindimwo. Uyu nawe arafise ibyamuranze muri kahise ka kera n'akavuba. Miss Dorsi ngira ngo amuzi ari cegera cy'umukuru w'igihugu, mbere ico gihe bavuga icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu. Ubu igiza shingiro ryarabwa hinyanyugwe ngo rihinduke ke dita yemeze ikigegera kimwe gusa. Mugabo rero ubu tuza kuvugana ku ngingo zibiri Dorsi. Tuza kuvugana na Honorable Gaston Sindimwo nk'umunyapolitike. Mugabo kandi ku ngingo ya kabiri turaza gushika rero ku ngingo nk'umugwiza tunga canke se umuntu atfasha agwaruka rurundi kuronka zimbere no kwitunganiza ubuzembere no kugira amahigwe yo kugira ngo wa mufuko uronke amafaranga abe menshi cyane. Ego hamwe mbengo n'umunwa uronke icyo urya. Karibu cyane. Ego ndabashimiye kubona mwantumiye mu kinyamakuru cyane. Nkabanda bifuje umwaka mushasha mwiza, umwaka w'amanubuki, w'amatanubuki, nkayifuriza abarundi bose bumviriza ikinyamakuru cyanyu kuroranirwa aho bari hose kandi baguma baryoherwa n'ibiganiro mubashikiriza. Ego cyane tudatebeganye rero burya ngo ngucunguza umwanya umwete umwanya ibikogwa na cyane cyane ngo no mwaka n'umwaka w'umunyamwete aje kutwifuriza umwaka mwiza. Nyaninganje umukuru w'igihugu cy'u Burundi Farisson Ndayishimiye nawe yagize ati uyu n'umwaka w'umunyamwete. Abantu mwese mwumve ko mutiza kugira umwete ntabinebwe dukeneye bakura amaboko mu mpuzu ntibagende bayashize Ego Gaston Sindimwo rero nk'umunyapolitike ntizogaruka kuri kahise kawe barakazi. Mugabo tugaruke kuri kubu mbega muri politike twofatiki uri mu biki ubu update muri politike. Uno munsi muri politike je n'umushinga amateka umushinga amateka nk'abandi bashinga amateka batowe mu gihugu caca mu kiringo duherejeje kuva 2020 gushika 2025 turi ku musozo wo ukiringo twatorewe. Nico novuga hanyuma ikindi novuga nuko murazi ko nari mugabo w'Skana diploma wari nari mugabo w'Skana diploma wari nari ego mugabo urazi ko bankuye baragukuye barankuye mugabo w'Skana diploma mugabo bankura badishe amategeko. No munsi urubanza ruri mu mwiherero kandi urubanza amatwi adusumira gwaracitse mugabo umucamanza yaranse gusora ingingo y'urubanza rwacitse. Ni kimwe bita déni de justice. No kuvuga rero umucamanza yaciye urubanza ari mu makosa kandi ahanwa n'amategeko mpanavyaha y'igihugu cy'u Burundi. Twe rero twacarindiriye urubanza aho ruzosoma gose ntacu urubanza ntirubora. Hanyuma aho rero urazi ko twatanguye kugira ngo tuje hamwe mugabo Skana diploma tuwubake umugambo wacu watureze. Mugabo abarongo umugambwe barashoboye gufata abandi bose baraja hamwe mugabo babonye yuko Sindimwo Gaston ataciye baterera. Hanyuma ntibashoboye ko twumvikana ko tuja hamwe. Hanyuma rero umuntu aguteye akagere nawe ico ugira nuko umutera akagere mugabo ucurondera uwundi cyangwa ukarondera uwundi agukeneye abone ico mufasha. Aho nyene rero uwo wundi agukeneye uwo wundi ubona worondera kugira ngo tuje kuri kazoza ka Gaston Sindimwo nk'umunyepolitike kuko urumva mu yiprona nturimwo ubu niko bikimeze ntacyo turi buhindure kandi niba utari kuri tonde ubu utari no mubigenga bisigura ko kwitoza amashinga amateka ngira ngo ntibigishobotse. Ubu rero uwo wundi agukeneye cyangwa uwo wundi nawe wokeneye bonari nkahe icambe nuko maze kubona ivyo bintu ko bimeze naciye mpitamo kuja mu wundi mugambwe wabona ati ivyumviro vyawe n'ivy'iwacu vyoja hamwe vyogira ibintu bimeze neza. Hama ndaja kwitoza mu mugambwe mugabo marerezuma ku rutonde rw'abitoje muri namashinga muri seni na cour constitutionnelle babandikiye ikete babwira ati genda mwandi mugira intonde mugabo muri zo ntonde mukuremwo umuntu yitwa Sindimwo Gaston. Dushiraho intayishize twiwe nta ngorane dushiraho intayishize abanywanyi ntaho babirukana kandi aho twagiye
tugenze tujaye n'abanywanyi turi kumwe. Mbega Miss Dorcy tubwira uwo mugambwe wari wagomwe cyangwa bari bakugomwe niba atari banga n'uwo. Ni umugambwe witwa Conseil des Patriotes. CDP. CDP. Wa urongowe na niyo nkuru Anisette. Niyo turi mu munsi. Ubu rero umuri CDP. Cyane. Mbega baramukanya gute muri CDP? Baramukanya gutya. Ku rutonde ni kuja ku rutonde. Ubu rero ku rutonde nturimwo gwa CNDP bisigura ko i legislature ya 2025 2030 kumbure tutakigiye kukubona mu Kigobe. Bo mu Kigobe si ngomwa uja mu Kigobe. Kugira ngo 2015 nari kuja mu Kigobe. Mugabo nagi hasuma mu Kigobe. Nibaza yuko ivyo byo kuja mu Kigobe cyahandi ukira politike ntugira politike uje mu kibanza kicanye kintu reka ugira politike kuvyumvira ufise cyane cyane gushira imbere abandi bashaka kugira ya politike wifuza yukwije imbere ubona tuko turakukuruka twebwe twifuza mwebwe gwaruka kandi muzobibona muri CDP abagiye imbere bose n'gwaruka muzobona rero ubudasa turaburindiriye mbega nyene umwihezo wa honorable Gaston Sindimwo ku irere ni n'urubuga rwa politike mu Burundi wo buwe. Bo ico mura nuko urubuga rwa politike rusa n'ugugaye. Rusa n'ugugaye kuko si benshi dabo ubwa mbere imigambo myinshi iriho usanga ari imigambwe idafise uburyo idafise ingene ikora ugasanga kenshi imigambwe iza gukora hageze amatora. Hariho ishamwe ifashe imigambo gira amanama niyo ryatumye imigambo myinshi baho kuko tuyaze president babaha bagiye mu nama bakaza basobetse bambaye karuvati baca bagura ati umugambo gwabo ndi bashari ari n'umugambwe umuntu umubwira ati mukuru umugambwe kuvuvuko umugambwe kuri munsi ni wa wundi nyene ubwira ati tuhindure kubera wa mwanya bagenda bakabonana naka ati oya je birakwibyanje mugabo uja muri politiki kugira ngo higanire ubutegetsi umugambwe uri ngaho utarondera ubutegetsi so mugambwe nico novuga rero hari imigambwe iriho twemera kuko imigambwe turayubaha kuko imigambwe yose bavuga yuko imigambwe yose ingana imbere y'amategeko sivyo ntingana oya dusimbize ducunguza umwanya ibikorwa urakurengana na politike yabe ngaha yaba mu karere yaba muri Afrika eka no kwisi yose inkuri kiravugwa cyane Miss Dorcy ni irahira ku mugaragara kitaki 20 z'ukwezi kwa mbere ni cegira ciwe bo ni ibintu bitegomwe kuko yaratsinze neza ku mugaragaro yaratsinze atamahinyu muribuka igihe yatsinze bwa mbere ko habaye imvururu ngoranye mugabo yatsinze ku mugaragaro kandi akabaje gushikiriza imigambi yashikije abenegihugu turizeye neza yuko tumvise ingene yatanguye agiye guhindura politike ya Amerika ni Afrika irimo ego zimwe mu ngingo nyamukuru yashikirije ni byinshi yashikirije naba yagenye bazo mufasha kurongora leta z'umwe za Amerika muri kino kiringo ni benshi mugabo nibiki nka Gaston Sindimwo honorable Gaston Sindimwo nk'umunyapolitike nibiki byuba byaragukoze ko wakiriye kumbura uvuti biragiye kugira impinduka muri politike ya Amerika cyangwa politike n'imigenderanire ya Amerika cyane ku isi yose bwa mbere turavye uko Trump n'umuntu afise femme parler n'umuntu icavuza ayica yemera mu mutima kindi naco nuko bwa mbere hari imigenzo mibi yari kiraza mu bantu ngo Trump akavuga ati jewe ibintu bisubira ku banda hariho by'abamosexuelle by'abagabo baje ku bandi ibiki bigaca bitera n'imivumo mubona ikurikirane yahigisagara gishobora gusha hagasigara isengero hagasigara umuntu yahora asenga nukwereka yuko Imana iriho hari mu Trump rero muri ico gikorwa agifise mu ruhara rwo guhindura isi kuko byinshi biva muri Etats-Unis cyangwa bikakira handi hose abonye yuko basubije abantu ku mirongo bakaja ku murongo nibaza yuko politiki yiwe ni nziza kindi naco turakumva ko giravye muri OMS kuva muri OMS ni bisanzwe kuko hari amashira hamwe bashizeho ageze muri Afrika aho nyanga gati y'akabanyafrika izi ngwara zose za covid zande n'izindi ziko zirategurwa mu Bushinwa canka handi waza ko OMS yafise mu ruhara
yafise mu ruhara je nkavuga ati rero kubona afata ingingo nk'iki Banque mondiale FMI ce sont des organes bashizeho pour opprimer les Africains uno munsi hariho ico bita code Swift no Swift n'umuhora uzana amahera mugabo iwabo ntubaho bagira amahera kuri telefone cyangwa ahandi mugabo iwabo bagashashiraho uwo muhora utuma amazi yoza mu gihugu muri Afrika agenda kuri debi bakeneye bonyene umuringoti uri calibré ku banyamerika abanyaburaya ushaka kuronka amahera mu Burundi ngana gutya bavuga no Afrika mu Burundi barunkira aya donc urumva rero hari ibintu byinshi kandi Imana izo kwikorera bivuye ku bakuru b'ibihugu babo n'icyo cyo kuva muri OMS nibaza ko ari byiza cyane rwose n'ibindi bihugu hariho amashirahamwe yagiyeho CPI twarayivuye murabiga CPI yagiyeho abakuru b'ibihugu ba Afrika bose nibo baje mu gasho kandi nabo bakeneye mugabo abandi bakora amakosa bakabashigikira muri amakosa nje bitwa rero nibaze ko nuko aje guhindura imibereho y'isi igihugu cyose kikigenga kikafatanya imigambi nabo basangiye imigambi je nibaza ko azohindura amateka y'isi nkuko rubivuze warije gushikiriza yuko naho yavuye muri novuga muri uwo muryango wa OMS kandi tuzi yuko neza hano muri Afrika muraze hariyo novuga turetse nico hari nibiza bihora vyigaragaza murabonye ko covid twebwe naho ya novuga Imana yarakinza abarundi ndetse urumva yuko mu gihugu c'u Rwanda ndetse na Tanzania haravugwamo Marburg ndetse nino twarumvise monkeypox mugamo tukabona yuko OMS naho nyine cyamwe inguvu igwanye ivyo biza ishami ingufu kubera ari muri bo bari barateye izo virus zikinjira mu bantu kugira ngo baronka akazi ivyo bimeze ariko abarundi bashaka kugira ubwoba ati none ko vyita ko bashamwe izo nguvu bizoca bigenda gute tuzoca tukora abarundi rero bafise n'Imana kubera basenga kaya kantu ko gusenga k'umukuru w'agasenga uvyemera utavyemera mugabo ukavuga Imana kaya rero karadutabaye n'ubu kakidutabara